tuje kugushima tuje kugutazira haleluya haleluya iyi program yo kugira siporo nk'abaririmbyi turamaze nk'ikiringo c'amezi 2 tuyikora kandi ntituteze kuyihagarika kuko twagiye gusanga bamwe mu baririmbyi bibafasha kunonoka no kugorora amajwi yacu. Tugiye kuraba baririmbyi benshi bagize kurara baragwa benshi n'abantu bafise ubuzi bibagora n'umwanya kugira ngo ushobore kubeganya bakoreshe siporo n'ibintu biba bigoye cyane, ariko twabonye ko vyo byiza tugiye tugafata umunsi umwe mu nzu tugakora siporo cyane cyane mu ntumbero yo kugira ngo tunonore imitsi. Bamwe bamwe birabagora cyane kubera yuko usanga bashaka guhera amezi n'amezi adakoze siporo. Iyi nteguro ya siporo dukora misi yose dimanche mu gatondo tuyitangura 6h du matin, duhurira kuri station iri kujya 8 mu Kanyosha tujiste kuri Hotel Rumonge, hama twagenda buke buke mu gacross gato gato kuko tuba turi umugwi munini. Hariho abatishobora abo abaruhiye mu nzira baragira marche pourvu que bashika ku kibanza twateguye hano nyine turi kuri Stade Olympique. Hama twashitse turakora nyene imyimenyerezo yo kunonora umubiri cyane cyane tukibanda ku myimenyerezo ituma tugorora imihogo, nukuvuga ibihimba dukoresha mu kuririmba cyane cyane niyo myimenyerezo dukora. Amem tatu dako turasohora ipepo. Okay. Ukamanure umunwa n'amazuru byugaye gushika ku mwanya we wumva ho garukira. Mugabo gerageze urenze kuri uwo mwanya garukira. Amazuru twugara. Okay. Uvuga ntuhema. Bagiye. Kabiri. Sorry, bila jumpa tunapana kugira. Muri siporo turagira eshofuma, tukazunguruka, tukagira marche, tukagira pompage, tukaryama kugira dushobore kugorora imigongo, tugorora amaguru n'amaboko, tukagira no mu nda kugira ngo dushobore kugira ingufu, eka n'ibindi. Amasiporo ni menshi. Kabiri gatanu duhejeje ibyo tugaca dukora repetition. Nukuvuga turangije repetition rero niho abakina umupira baca bakina umupira, abaja mu yindi mirimo yabo bakaja mu yindi mirimo yabo. Nukuvuga integuro nuko iba iri organize. Walizunguka mji Eriko, mushiramo agatege ndabasavye. Walizunguka mji Eriko. Kabiri. Walizunguka mji Eriko kiwa na tarumbeta, walitimiza agizo la Mungu zunguka mara 7. Walizunguka mji Eriko kiwa na tarumbeta, walitimiza agizo la Mungu zunguka mara 7. Hawakuwa na mikuki hata na zongao, kwa uwezo wake Bwana Mungu mji ulianguka. Kwa uwezo wake Bwana Mungu mji ulianguka. Sifa za Bwana wetu zivume, upendo wake ni ajabu. Aliumba mbingu na dunia, hakuna cha kumshinda. Sifa za Bwana wetu zivume, upendo wake ni ajabu. Aliumba mbingu na dunia, hakuna cha kumshinda. Hallelujah. Sifa za Bwana wetu zivume, upendo wake ni ajabu. Aliumba mbingu na dunia, hakuna cha kumshinda. Ikibanza dukoreramo siporo ni ahantu ku musenyi, hari
akayaga hari nature uraririmba neza ko ukumva neza nyine ubiryoherewe kuko uraririmba ugasohora ijwi cyane sije kimwe nuko waba uri muri sale nturirimba cyane bro mugabo uri ahantu nkahanye ukayaga urumva uri yareze ugasohora ijwi neza. Kuva dutanguye umugambi wo kuririmbira muri natire turiyaguye turisanzuye bituma abaririmbyi twiyumvanamwo dufitaniye ubumwe kuko duhurira ahantu si mu rusengero si no ku muhana w'umuntu nukuri n'umunezero kuri twebwe kandi kuva tubitanguye hariho abantu benshi cyane batuma turiko turirimbira aho hantu mw'ishamba niko no havuga bavyishimira baza bakatwumviriza bakabona biraryoshe cyane ego ni vyiza cyane muri natire biradufasha cyane kuko akenshi tugira repetition muri eglise rimwe na rimwe usanga menga abaririmbyi ntibisanzuye ntibirekura ntibiyugurura ariko iyo tugiriye repetition muri natire ushobora kuririmba gushitsa naho ijwi ryawe ryose rigarukira en plus de cela usanga haba hari akayaga keza umuntu ashobora kwakira usanga biradufasha cyane kugira ngo umuntu ashobore kuba yo kumva ahagarukiza mu kuririmba bizogenda nka zuke okay no mu majwi tubwiza guhindura tugende muri zuke. Okay. Urafise ingabire muri wewe wahawe n'Imana ishobora byose uhamagarirwa twagiye urafise kabiri urafise ingabire muri wewe wahawe n'Imana ishobora kuva dutangura iyi nteguro yo kugira siporo mu gatondo nk'abaririmbyi bagize korali Abaragwa turamaze kubona ko mu baririmbyi bamwe muri wacu bari basanzwe bafise novuga nti ukwinanira kandi nabyo bigatuma rimwe na rimwe mu majwi yabo usanga harimo ubunebwe turiko turabona neza ko rimwe kuri benshi biriko biragenda bihera buke buke ni kuvuga iyi programme yo kugira siporo mu gatondo iriko iratuma abaririmbyi buguruka turetse mu majwi gusa no kugura imitsi yabo ni kuvuga ubuzima bwabo bwa misi yose basanga bariko barinonora. Sport ndayikunda ndayiyumvamwo ndayinezererewe ahubwo ndashimira n'abarongozi bacu bakorare bashizeho uyu mwanya wa sport kuko biramfasha tubanje gukora sport tukagira imyimenyerezo hama tugakora repetition biramfasha cyane umubiri uba wahemye wugurutse bigatuma n'ijwi risohoka neza. Hariho tize twama dukora muri korale yo gukwega impwemu no kuzisohora kuzibika ibyo biramfasha cyane tubikoze twamaze gukora siporo biranyorohera cyane kandi mu kuririmba naho tuba tugezeho present indirimbo mu rusengero kubera ya siporo twamenyereye biramfasha cyane numva ndabyishimiye gose biramfasha kabisa numva ari sawa. Turamara igihe kinini turirimba neza dusohora amajwi mugabo nka jewe ngize siporo vraiment ijwi rirasohoka neza haririmba neza nkumva ko ijwi ry'iwanje ndaryohererewe mugabo iyo maze iminsi ntakora siporo birangora kugira nsohora ijwi ko nta ngufu mbafise mu nda rero kugira uririmbe neza bisaba kugira siporo kugira amabdomino kugira ugire ingufu mu nda niho ushobora gusohora ijwi neza. Hama ikindi kintu maze kubona novuga cingira akamaro cyane gusumba kuva aho dutanguye integuro ya sport usanga umuntu ari eveye uza gutangura indwi umubiri unonotse amaraso atembera neza kabisa usanga indwi ugiye kwirangiza umeze neza cyane gose. Hama ikindi naco novuga usanga na communication n'ibiganiro hagati y'abaririmbyi n'abandi usanga biroroha cyane kandi biragurirana kuko tuma tuganira cyane ku byo tuba twakoze dimanche passé twaganira ku byo tuzokora dimanche izokurikira urumva ko sport vraiment ni nkenerwa cyane gose. Mu bisanzwe kugira sport ni ikintu nkenerwa mu mubiri bw'umuntu
tureke mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese bisanzwe na cyane cyane ku muririmbyi kugira siporo birafasha kugurura imiheha, birafasha ko n'umuhogo ugororoka igifuwa kikamera neza, bigatuma n'ijwi risohoye risohoka rimeze neza. Tutanavyirengagije cyane mu gitabo cy'ishengero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi kijya cyitwa ngo ibyo twizera, ibyo Abadventiste bizera, harimo ahantu havuga yuko kugira siporo ari nkenerwa cyane. Rero siporo ni kimwe mu mategeko y'ivy'intungamagara. Mandi majambo rero umuririmbyi we yakagombye kubikora gusumba abandi bose mu ntego kugira ngo asohore ijwi ryiza ribereye guhimbaza no kubwiriza ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. Siporo irafise akamaro kanini ku muririmbyi, hambavu yuko agorora umubiri ugira amagara meza, kingira ingwara zitandukanye. Siporo ku muririmbyi iratuma umuririmbyi agira ijwi ryiza, biramufasha cyane mu kwekonomiza ipepo mu gihe bari karirimba. Siporo ifite akamaro kanini cyane gose, ari nayo mpamvu ikunda gutuma twebwe dukunda kuza ngaho hakorera imyimenyerezo, haba iy'umubiri cyane cyane n'imimenyerezo ijyanye n'ibyo kuririmba, byose turabikorera ngaho muri kino kibanza. Iyi sport canke integuro dukorera hano muri nature novuga yuko ari uburyo bw'ivuga butumwa, kandi kuko iyo tuje hano turakora sport tugakorana n'abandi tudahuje kwizera, donc tudasengera muri eglise imwe, hanyuma iyo duhejeje barabona ikindi kintu gitandukanye n'ayandi magroupe ya sport bahora bajamo, kuko twe duheje sport tuja mu mugwi tukaririmba. Rero tumaze kuririmba baba babandi twe turi kumwe muri sport, baba n'abandi bariko bararengana, murabona ko hano hari ikibanza wogira ngo ni soko, abavuye kuroba bashikiraho, haro n'abadandaza, abo bose barashaka kumenya mbega bajya abantu ni bande, bakashaka kumviriza mbe bariko bararirimba iki. Ivyo rero je nkabibona nk'uburyo bumwe mu buryo bwo kuvuga ubutumwa, kuko bamaze kuba bashaka kumenya ngo turi bande dukora ibiki, barumviriza izi ndirimbo zacu zikaba zobaha ubutumwa donc tushaka gushikiriza. Abaragwa bugami bwawe data, dura n'ibihusi byinshi, dura n'imitego n'izi satani, abisi baradusuzugura kuko batazi ibanga ryacu ko twacungujwe amaraso. Ndashima cyane iyi siporo bakora, kuko ntabwo tubona mu yandi makorari. Turafite amakorari menshi mu Kanyosha, umugabo buri makorari abaragwa bafise ako kabijya kuko bagira siporo. Deja turazi neza ko siporo ari intungamagara. Rero mu gihe bagira siporo ucumva neza yuko n'amagara yabo anonokegwa, bagashira kugira amagara meza. Nakabijya vraiment kuri korari abaragwa ntabwo tubibona mu yandi, nta yindi korari bigira. Tugiza baragwa uritsinzi mutananirwa, twambike mudangagwa, yokoreko igisuzuguro kuko tugiza baragwa. Ibanga ry'igikundiro cyacu Umwami Yesu Kristo, tugize umuryango umwe w'abarazi ijuru, kubw'amaraso y'agaciro yasheje ku musaraba, yatugize kuba abarazi ijuru, nibyo twishimira. Ibanga ry'igikundiro cyacu Umwami Yesu Kristo, tugize